only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Yes, mwamaze kubibona nko musanzwe kubimenyereye ni kuri IWACU Top TV aho tuje n'ikiganiro c'inkino aho tugiye kurabira hamwe amakuru avugwa mu bijanye n'inkino hirya no hino kw'isi. Reka rero ndabaramutse mwese aho muherereye, aho bukenda babwire nti mwaramutse, aho bwije ndababwire nti mwiriwe, nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro IWACU Sport News kuri IWACU Top TV. Reka rero mukanya cenda babwira ingingo nkuru tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro. Yes, nkuko nahemeje kubabwira, reka turabire hamwe ingingo nkuru tugiye kurabira hamwe. Mbanze ndabibutse ko turi ku munsi wa gatanu igenekerezo ry'umunani ukwezi n'igitugutu umwaka wa 2021. Rero reka cengira ko n'ingingo nkuru zigize kino kiganiro aho tuja guhera ngaha iwacu mu Burundi. Nta kindi tuza kuraba atari championnat Primus League iza ko yabandanije ku munsi wayo w'indwi ivyo bita 7e journée. Turaza kuva mu mupira w'amaguru turabire hamwe inkino muri basketball aho mu ishira hamwe Febabu hatunganijwe inkino turaza kubabwira ingene bimeze. Turaja kuhava turabire hamwe muri Afrika turabe inkino za World Cup qualification za Coupe du Monde. Turabire hamwe ingene inkino zagenze muri Afrika aho tuza kuhava tuja no muri Amerika ku mugabane wa Amerika. Turabire hamwe muri Amerika Latine no muri Amerika CONCACAF aho tuja kuhava tugenda muri mu gihugu ku mugabane wa Buraya turabira hamwe inkino za Nations League. Turabira hamwe ngende zagenze aho ku munsi wa hirya yejo habaye inkino za demi finale nejo nyene habaye demi finale aho tuza kurabira hamwe inkino zagenze. Turaja kuhava tubabwire amakuru avugwa mu tuntu n'utundi byo bita amadiver no kuvuga hanze y'ikibuga. Tuja kurabira hamwe amakuru avugwa muri Newcastle, turabira hamwe amakuru avugwa muri Manchester, muri Arsenal, Barcelone n'iyindi migwi. Reka nongere rero ndabahe ikaze mwese aho muherereye, aho mukanya tugiye kuza n'idonido. Yes, reka rero tuje mu idonido, ariko imbere yuko tuja mu idonido uno musi sindi jenyene, ndi kumwe n'umutumire adasanzwe aho ngira mbanze ndamusabe abanze yidondore abariko baradukurikirana. Karibu. Yego murakoze Paul, ndaramukije abadukurikiye bose kuri IWACU Top TV. Nitwa Gadi, abandi mukunzi wa sport, niyo mpamvu no munsi nacifatanya na Paul mu ganiro ciwe c'imikino. Asante sana Gadi. Nkuko rero muvyumvise ni Gadi agiye gufatanya nanje Jean Paul Dunia kuri micro. Kuri kamera utuma amashusho n'amajwi bashikira neza ni MC Mango afanikanije na Twaibo. Reka rero tugirabire hamwe ingene inkino zifashe aho tuca duhera muri championnat nationale y'u Burundi. Gadi, reka maze ndakubaze ikibazo, uvuze ko uri umukunzi w'inkino, mbega ngaha mu Burundi ni yihe equipe ushigikiye? Ubu nta kipe isa nk'ikira ndiko ndashigikira, ubu ndafana gutunda araba match rimwe na rimwe ndosa akaryo. Muga ndashimishije nuko Bumamuru iri ku kibanza ca mbere. Bumamuru. Yego. Okay, rero wari mu kintu c'ibitoke. Bose ukimugukira mu cibitoke mugabo je ale Olivier Niyonge ko arandyohera ukuntu atoza nuko abantu benshi batabikunda uburyo amenyereza, arafise 7 nziza imwerekana nk'umutoza nk'umumenyereza mukuru mwiza abizi. Rero kuba yari mu kipe mu kipe ya Bumamuru ikinira kuri ya stade yabo iri hari ya mu cibitoke commune Buganda, stade Urunani. Ya stade Urunani. Naranezerewe cyane, mbese ubu nibashigikiye Bumamuru FC. Sawa. Uti apart y'intamba mu rugamba equipe ya Bumamuru nanyene urayishigikiye kubera umutoza Voilà. Okay, urakoze cyane. Reka rero turabire hamwe aho nyene iyo equipe ya Bumamuru iri mu kibanza ca mbere. Turabire hamwe ingene inkino zizogenda muri ino ndwi. Baraza guhera kuri no munsi wa gatanu igerekezo ry'umunani bazobandanya no ku munsi w'ejo. Reka rero turabira hamwe ingene inkino zitegekanijwe.
Yes, championnat Primus League, championnat y'u Burundi igeze kuri 7e journée aho uno munsi igenekerezo ry'umunani baza gukina ni equipe ya Hwaido Muhamvya iza kwakira equipe ya Aigle Noir ni hariya kuri stade Ingoma y'Igitega. Flambeau du Centre ejo gisaha 9 izo kwakira Kayanza United. Top Junior izo kwakira Bumamuru. Le Cloco izo kwakira Flambeau de l'Est. Le Cloco nayo isanzwe yakirira hariya ku kibuga citiriwe umuhisi President Pierre Nkurunziza. Ejo kumusi w'Imana ejo ni kumusi wa gatandatu Athlecico Olympique Academy izo kwakira Lukinzo hariya imuyinga. Olympique Star na kumusi wa Mungu izo kwakira Bujumbura City hariya ku kibuga Umuco. Musongati FC Igitega izo kwakira Le Messager d'Ongozi. Vitaro kumusi w'Imana nayo nyene izo kwakira equipe ya Burundi Sport Dynamique. Aho twavuga yuko match y'umunsi cyangwa tubyo twita choc du jour ni Musongati Igitega izo kwakira Messager d'Ongozi. Gadi nk'umuntu akurikirana umupira w'amaguru tukavuga kuri n'urukino ahari n'urukino ruzohuza equipe ya Musongati Igitega hamwe na Messager d'Ongozi. Iyi match urayibona gute? Urukino rurakomeye cyane ko ruhuza imwe mu ikipe yatwaye champion ihera ko mu mwaka uheze yatwawe na Messager d'Ongozi. Rero iyo bacafise ubwo bushizi bw'ubwo bacafise iyo confidence nyinshi ko bozana ku ico kibuga azoba ari umukino ukomeye cyane gose ubereye ijisho. Sawa. Ariho urundi rukino ruzohuza Hwaido Muhamvya izo kwakira Aigle Noir. Aigle Noir nayo nyene ni equipe mw'imisi tubona yuko itari kwitwara neza, ntabwo ikitwara neza. Uribuka ko yagize accident, imaze kugira accident yarakwitiye muri Tanzania mu rugendo sinzi ko ari local nibiki. Bagarutse barashitse baratsinda mugabo inkino zibiri zikurikiranye bakinyi baratsinzwe. Iwe ku bwawe wikoraba Aigle Noir n'igitinyiro ifise n'abakinyi ifise ubona ko equipe igira amarokitema meza kandi ni equipe ikunda kwifisa abakinyi beza, ni nayo equipe ikunda kurekura canke gutanga abakinyi baja i Burayi beshi. Wikoraba apari y'accident yabaye ni giki wobona kiko kiratuma Aigle Noir ikirasubira inyuma ko tubona igumiti tumaze gutsinda inkino zibiri zikurikira. Mu sanzwe Aigle Noir ni kipe ikomeye ifise no president akomeye azwi cyane muri kigo cyacu. Hama ikintu gitoya nibaza ko kirimo kirayigora nibaza ko amarokitema mwino misi ari nkanayigora. Rero baramenyeye bagira amarokitema akabahira muga mwino misi nibaza ko teko bagenda neza. Kandi nimba twibuka neza ino kipe bizohura mu mukino heruka yarayitsinze. Rero n'ubu mu kibanza cyacu cya gatandatu Aigle Noir irimwo n'ukuri ntibimeze neza, irakeneye indi improvement muri equipe. Sawa. Okay, izindi match twovuga ko ni match ya Athlecico New OIL Accademie izo kwakira ejo equipe ya Rukinzo hamwe ni match ya Olympique Star na Athlecico New OIL Accademie ni ma equipe yose aturuka hariya mu ntara ya Muyinga na hariya mu buraruko bw'u Burundi. Reka dore ku match ya Athlecico New OIL Accademie zo kwakira Rukinzo. Ubona wo yivuga kwiki? Ikipe mengo zisa nk'izegeranye nta kintu kinini nza kuzivuga ko cyane, ariko ikipe zo ngahanye ni Muyinga turashobora kuziha amahirwe nk'ikipe zacu zitwegereye nuko umenyesha makuru atabafisa hagaze ngabo nk'ikipe nyene zo mu rugo be na Olympique Star toziha amahirwe kabisa zikitwara neza. Turakumbuye Olympique nk'iya kera, turakumbuye na New York ko yodukashika kugera ubwo Olympique yari diriko mu myaka yaheze. Yes, na cyane ko Athlecico New OIL ariho ikiza mu cicaro ca mbere. Mu misi twaraganiriye n'ubusanzwe ari directeur technique muri Crown Royal ni shirahamwe risanzwe novuga ko ari nk'umusponsor mukuru wa Athlecico New OIL. Twaraganira tubwira ati twebwe ntitwaje gutembera mu cicaro ca mbere cyangwa bimwe bita kubipa, ahubwo twaje kukigumamwo mbere wanashaka tuzotwara n'ibikombe. Kwa majambo yavuze ka turindire bose abaza mushishyo ca mbere ko bavuga ngo ntibaje kuramukanya mbwa rero birangira baramukanya bagasubirayo ka turindire kumbure ko ibihe bizotwereka. Twizere yuko bazohateba canke bakahagirira n'ibigwi vyiza. Nico tubifuriza natwe ko bahateba. Kuko ravye n'uburyo bashizemwo bagize amarokitema meza habo gusa ikintu gitangaje n'ukuntu batari ko baratwereka amarizita meza. Ko je ukuntu nabona bari ko baritegura ukuntu bari babizanye ubwa mbere nabona yuko ahubwo ari equipe izogeza
mwiki kiringo ahubwo iri ku mwanya wa mbere. Oya ibyo ni ibintu bisanzwe bishika ama equipe menshi mugabo bari mu mwanya wo kubaka babo amaketima meza bagize bisaba ko abo bakinyi bahuza umukino kugira bagere ku rugero rw'uko batanga umusaruro. Okay, equipe ya Olympic Star nayo nyene ku munsi wa Mungu nukuvuga mukeba wayo w'ibihe byose ni Athlecico New OIL Accademie izo bakinye ari kwa gatandatu. Bukeye rero Olympic Star nayo ku munsi w'Imana ice yakira equipe ya Murashobora City. Olympic Star iramenyerewe cyane mu cicaro ca mbere muri Premier League. Mbega yoyo uyihamahirwe na Murashobora City gute? Gatera kantu mbano garuka ko nibaza ko niyo leta rumukeba bihe byose Olympic Star ko niyo rije hirya y'ejo. Tuma tuvuga inite nubwo byananiye kuva mu abiri ya cyane. Hama Olympic Star nyene nubwo bishika ntikine neza mugabo akabijya canka uburambe iragumana. Rero nubu nibaza ko no ihamahirwe. Ego. Okay, ego harakantu uvuze uti sumukeba w'ibihe byose ariko twavuga yuko ubu ari wo mukeba kubera niho bahurira. Iyi nite nta namwe bazohurira ubu. Nitubu ikina muri locale nta nubwo muri deuxième division sinumva hano bohurira. Rero uri kuraraba tension y'abakunzi b'iyimigwi ku ruhande rw'abakunzi ba New Oil no ku ruhande rw'abakunzi ba Olympic Star kumva nk'amajambo avugwa niho ubona yuko ubukeba bwatanguye kuko ndibuka ujya mu directeur technique ni mu directeur technique agiwe muri Crown Royal yatubwiye yuko nubwo botsinda gute ariko hariho equipe bakeneye hariho equipe bakeneye nayo ni Olympic Star umva n'umuriro uzotuma kuko nibaza yuko ivumbira izotuma kabisa. Nibaza nyene ko bashaka kwigarurira imitima y'abanyamuyinga ubwani babigire bavyekana batsinda n'abandi bose kuko nubwo batsinda Olympic Star gusa izindi ntizitsinde birangira isuye muri cicaro ca kabiri bavuze ko batazosubirayo rero nibatsinde n'izindi hama batwereka umukino mwiza hama abantu bazobakunda. Okay, reka rero turabire hamwe ingene imigwi irusharushanwa mu manota. Gushika ubu inyuma y'umunsi wa gatandatu byo bita 6e journée ni kuvuga equipe ya Bumamuru hariya mu Cibitoke ifise amanota 16 mu nkino zitandatu. Frambo disa urazi ko Bumamuru ari sigle ni sigle ni ajama commune yose gize ntara ya Cibitoke sawa. Yes, Bumamuru ifise amanota 16 ni ya mbere ya kabiri ni Frambo di Centre amanota 12 ya gatatu ni Burundi Sport Dynamique amanota 12 ifise inkino zitandatu noneho mbona zose zifise inkino zitandatu. Ya kane ni Musongati FC y'Igitega ifise amanota 10 iro message dongozi ifise amanota 10 basumbasumbanya ibitsindo bamaze n'ibitsindo barabinganya kwanza. Aigle Noir ni ya gatandatu ifise amanota 10 Vitaro ifise amanota 17 umunani ni Athlecico New OIL ifise amanota 10 nayo nyene. Icenda ni Flambeau de l'Est amanota 10 uvuga ngaha imigwi guhera ku wa kane gushika ku mugwi w'icenda banganya amanota 10 batandukanye ku bitsindo. Olympic Star iri kuwanya wa 10 n'amanota yayo 8 11 ni Royal de Muramvya amanota 7 13 ni Bujumbura City amanota 5 Kayanza United iri kuwanya wa 14 n'amanota 4 Top Junior yo mu Kayanza zirakurikirana zose ifite amanota 4 nayo nyene. Ku mwanya wa nyuma gushika ubu ni Le Cloco FC yo mu Rumonge. Iyi ni equipe y'ishure yigisha umupira w'amaguru iro message yo mu Rumonge bafise amanota ubusa kugeza gushika ku munsi wa gatandatu nta nota na rimwe bafise ubusa umuzingi uheze ukaye. None iri Cloco yo iri kirazikira basha kubera ko ari academy nibaza ko bakiri abana tureke bazokura bamwe baracara abana sawa nuko rero byifashe muri Premier League aho equipe ya Bumamuru mu Cibitoke iri ku mwanya wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu. Reka turindire inkino z'umunsi w'indwi kumbe tuzorabe yuko hari ikizohinduka ariko nibaza yuko nubwo Bumamuru izotsindwa izoguma ari ya mbere kuko equipe ikurikira ayirusha amanota 4 nubwo yose urumva izoguma irusha rimwe. Bumamuru turakongera kati y'umumenyereza Ale Olivier Niyunge ko twagere ubundi muri Kane ntibamwemera mugabo n'umutoza umumenyereza bizi rero Bumamuru rikiritwara neza nubwo byayenaniye kubandanya muri rya gikombe yari yagiyemo ca Confederation mugabo kwitwara neza ukaruma. Reka ngira ni marque d'expérience ngira ubu nibasohoka uzokitwara neza. Hama Ale Olivier Niyunge ko naje ndamwemera ushima ndamwemera nabwo namuravye umwaka uheze nabonye ubuhinga bwiwe
bazi ko umwaka weze yakoca ekipe ya Vitaro yayifashe rero ekipe goya ubona nyine kabisa igendera nyine ku mangetengete none bivuga ngo ntibanamuhemba no kumuhemba yakora ubushake nk'umuntu yikiniye gusa ego ariko yaragirageje arayisana arayubaka kabisa Vitaro tubona nyine igihe mu myanya myiza uburyo yahejeje iri muri top 4 umva rero nibaza yuko ale Olivier ninge ko umumenyereza mwiza nkuko bivuze niwe yashikanye Burundi ubwa mbere muri kane kandi mu kwezi kwa Nyakanga yabaye uwa mbere mu menyereza bose niwe yarose agashimwe nibaza yuko rero ale Olivier ninge ko ari umumenyereza wo kwemera ko ashoboye reka duce tuva mu mupira w'amaguru turabire hamwe amakuru avugwa muri mwishira hamwe rya basket Febabu turabire hamwe inkino zitegekanijwe ejo ku munsi wa gatandatu nahiye ejo ku munsi w'Imana kibaraza kwikata ngo mukate n'amatara yacitse ndetse amatara yacitse nyine niwe umeza gusa neza wekata ntibaza kukweditinga munyo naca reka tubandanye naca je barabikata championnat basket yes reka tuve mu mupira w'amaguru turabire hamwe inkino amakuru avuga muri basket aho tugiye kurabira hamwe amakuru avuga mu ishira hamwe Febab ni nyuma yaho hari hatunganijwe amahiganwa yitiriwe bye bye vacances aho twababwiye yuko ekipe y'urunani ariyo yatwaye igikombe ubu naho hariho indi higanwa ryitwa Coupe des Zéros itegurwa n'ishirahamwe Fondation Pax Burundi ifadikanije n'ishirahamwe nyene rya Febabu ni igikombe citiriwe intwari aho ejo ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha zitanu ni imbere y'umutaga ekipe ya Aigle Noir izohura na Dinamo iyi Aigle Noir isanzwe ifashe mu mugongo n'ishira hamwe Fondation Pax Burundi Aigle Noir izohura na Dinamo igihe cy'isaha zitanu zuzuye neza igihe cy'isaha 7 Kerne izohura na Brothers Team iyi ni ekipe yo umuntu ari yacibitoke ama ku munsi w'Imana hazoca haba izindi nkino zibiri ni ekipe yitwa Target intamenwa y'Ingozi izohura na New Star twibutse yuko ari yo ekipe izoserukira Uburundi muri za nkino za zone 5 hama igihe cy'isaha 7:30 naho ekipe y'urunani izohura na Messager Dongozi ekipe y'urunani ni ekipe imaze iminsi rero yihariye ibikombe byo mu Burundi aho imaze gutwara ibikombe nka byose bikinwa muri no minsi mu nyuma rero y'izo nkino hazoca haba tirage au sol bazoca bagira tombora ingene imigwi izohura muri demi finale inkino zirangiye ku ruhande rw'abagabo hazoca hategurwa inkino ku ruhande rw'abigeme tukaba tuzobamenyesha ingene bizoba byagenze mu makuru yacu yo hanyuma gatoya ikintu novuga kwino basketball yo mu Burundi imaze imisi ishushe mu imisi heze kubera ko Apotre Hera canke president wayo mushasha afise imigambi myiza kuri basketball arafise na programme yo kuzoba barakinisha ama match mijoro afise programme yo kubaka gymnase nini ahantu hanini ho gukinira kuvuga ko basket kuba yarose mu president ari active mu misi iraza gutera imbere cyane gose. Ego merci ego ivyo uvuze nivyo Jean Paul Manirakiza ujya mu Apotre kuva hafatiye irishiramwe Febabu urabona yuko ari ikintu ciyongereyeko kandi urabona ko ari umuntu ari active arakora ni yicaye vraiment arakora ibintu hano kuko biragenda neza ikindi nababwira nuko izi nkino zose zirabera hajya ku kibuga ca Département des Sports zose niho zizoza zirabera nibaza yuko ngira n'amatara ngira bagizoca bayashira kugira bazobakina mwijoro programme yarayifise yuko zabarakina mwijoro reka turindire Apotre ari birimo neza kabisa. Okay reka rero duce tuva ngaha mu Burundi dukubitire ku mugabane wa Afrika turabire hamwe inkino zariko ziraba hari muri qualification ya Coupe du Monde turabire hamwe ingene inkino zagenze aho bahereye ku munsi wa gatatu. Yes reka tuve mu Burundi tujabuke muri Afrika turabira hamwe ngene inkino zagenze bariko barakina barondera etike izo bashikana hariya muri Qatar mu mwaka wa 2022 aho bariko barakina igikombe c'isi
tubibutse ko Uburundi bwo butarimwo Uburundi bwamaze kuvamo bwatsinzwe na Tanzania bazi ko ngaho iwacu baranganije bagiye Tanzania barasubira baranganya hanyuma dukuramo ku ma penalty arico gituma Uburundi butariko burakina ari naco gituma na championnat izobananya kuko na hamwe Uburundi bufise inkino inkino abaye zatanzwe ku munsi wa gatatu kwirengezo rya gatandatu na Guinea baganije kimwe ku kindi Maroc na Guinea Bissau bitanu vya Maroc ku buso bwa Guinea Bissau na gitangaje kirimo Liberia na Cape Verde bibiri vya Cape Verde kuri kimwe ca Liberia Republique Democratique du Congo bibiri Madagascar ubusa ejo nkino zarabandanije Tanzania yasinzwe na Benin igitsindo kimwe ku busa kintu bwo kuri Tanzania gusa je nibaza ko ari umuntu nta mupira wabo je mbona mu majambo kabisa uruma ko umupira ngo barawufise mugabo kibuga wapi baratsinze abarundi yego baratsinze abarundi ariko kesho urazi ko abarundi bakunda gusinda abatanzania tububahire hajya bari rero uno munsi tuvuga ngo umuntu tububahire hajya bari Tanzania kabisa ntibitahuritse okay Guinea Equatorial na Zambia Guinea Equatorial itsinda Zambia ibitsindo bibiri ku busa mu gihe Zambia yari yeretswe n'ikarata itukura Nigeria na Republique Centrafricaine igira nk'igihugu cy'igihangange kimaramarira muhira iwabo Republique Centrafricaine basinda igitsindo kimwe kandi rero ikirazira iki ko tubona mu iminsi mwengo zitasinziza bo ntawizi kumbure ko mugabo kenshi ibintu byo muri Afrika usanga bifira mu federation usanga hari ingorane usanga federation ifitanye ingorane n'abakinyi bakina ku mugane wa Buraya usanga idahemba nk'akarorero ikipe y'igihugu ya Mali imaze amazi ashika 15 idahemba umutoza wayo hano umutoza ni wari n'imbere kunuzenya ari muri group imwe n'u Rwanda be na Uganda ntamaze amezi 10 nanga hadahembwa icyo kibazo usanga duhari biragoye gushira umutima ku kazi rero utari kurafungura po usanga bimeze usanga biva ngaho nyine usanga ndetse bitameze neza abakinyi abakoci usanga nibahuza abarengoye ishyirahamwe ama federation usanga ari nk'ivyo nyene u Rwanda kuri stade regionale Inyamirambo ejo Uganda ibatsinda igitsindo kimwe ku busa aho razirutse numva abanyarwanda bidoga imidogo ni myinshi cyane ariko ariko razira ikigaye nimba ukurikiranye neza hari inkuru ikirasirikira cyane ku ma réseaux sociaux mu Rwanda cyane umunyamakuru yitwa Bruno Taifa aba katazogaruka ku stade yego rero mugayo yashizemo akanati jewe kwisha maneno niko kunda kuvuga ati kwisha maneno kabisa Jendo garuka hano ku kibuga umutoza yitwa Mashami Vincent na Sostene n'abandi bose bakora nabo batagitoza ngaha kabisa yego n'abandi bose bavuze ati twese turevye ijya mutoza wacu dufise nta kintu kabisa abanyarwanda barashavuye hariho n'akantu ka president wabo baciye bagarukana ka kera ariko aravuga ngo gose muyareke ko irabiye umupira muze murababazi kwikina neza rero u Rwanda rero ababivuga abakurikirana umupira wabo kuturusha ko twese yo turi babona ko rurazira imitore zitari myiza imitore zidakwiye umutoza atari umutacticien umutoza atari umutekinicien nukuri haho umukinyi yakuyemo bukeye bwaho umukinyi mushasha baretse kuronka abanyarwanda bose baje baterura induru rimwe ugwamo hejuru rero bavuga ko atamutoza bafite nabone bo gusa jewe uri apart y'umutoza cyangwa umumenyereza je sinemeranya nabo none se abajya bakinyi buryo ubona bari ku rwego guko babazanira umutoza akomeye yoshobora kubabyaza umusaruro busanzwe iyo bariko barabona ikibazo kubatoza nuko abakinyi nabo ni baba barabizi nimba bamenye bari nkorashika ikibazo kubamenyereza nuko babona ko kumbura abakinyi bafise bashoboye cyane bayiga babanarije match bakabona remplacement ngena zigira bakabona 11 de match ngenda bashiramo bakavuga ati umuntu afite ingorane ikindi igituma mvuga ivyo nuko numvise izindi commentaire zivuga yuko hari abakinyi umengo babaye nka Sudil abakinyi bariko baravuga abakinyi ba Haruna Niyonzima abakinyi ba Kagere Medi ba Jacques barona ba Jacques bavuga ati n'abakinyi barashaje muri make bana abakinyi bashaje ba Ombolenga Fitina ati nibahe amahirwe abana bakiri batoye nabo bakine kuko bagira ubumva mengo ni Sudil yabaye ku Rwanda muri equipe nationale mengo batabonetse mu abandi bokina kandi boneka ko baragaragara nk'abantu mengo bari hasi bariko barakura nkaru nawe bavuga ko kera bavuga ko mu 97 yafite imyaka 17 rero haruye gushika no munsi wo cyumva imyaka afise mugabo rero bo ufite ikintu ciza
Cha twibaza mbega abo bakinyi bakinishwa nande ninde abatumako sinzi ko hariho ko ari ordre ministeriel bazanira ngo tumakaba muga n'umutoza abantu mumenyereza wabo bahitamo rero byose bigaruka kumenyereza nk'abakinyi bose ngo bakina nabi byose biza kumenyereza ko niwe ahitamwo umugwa ashaka yohindura wose rero bihangane rero bazindutse bagendana ababonye bahava bakubitwa nakandi okay bo ego ekipe gutsindwa byose bitukwa umumenyereza nebaza yuko ibivugwa ni vyinshi baravuga umumenyereza ngo ntashoboye bakavuga ngo abakinyi ku rwego rwo hasi reka turindire kumurengera bazokwikosora hamabo atleta gatoya umukuru w'igihugu cy'u Buganda yashimye ikipe yiwe avuga ati turabashimiye ku ntsinzi mwavanye mu Rwanda mwakwisa amavubi mugabe ikindi naco tutihengagije ekipe y'u Buganda ngaha muri kano karere no muri Sekafa mu higanwa duhuriramwo urabona yuko niyo ekipe ifite ibikombe vyinshi kandi ama ekipe yose ngaha mu karere irakunda kuyatsinda jewe ndibuka sindabona umunsi umwe mu Burundi buratsinda Uganda mugabo Rwanda bamusinda u Rwanda gake nako gake gake baratsinze Uganda mugabo keshi Uganda buratsinda u Rwanda okay ako gake karabaho kandi no babiravye bona kabakinyi b'Uganda badateye ubwoba cyane nabo bagiye barishongo barivuga amazina mu mabisi bagiyemo batamba imiziki rero nubwo umuntu yoba yaragutsinze keshi si ngombwa buri munsi yamagutsinda urashobora nawe gukora akantu kamwikura okay reka rero tuve kuri urukino rw'u Rwanda Amavubi na Uganda Cranes turabira hamwe n'urukino rw'Igisida nyene ekipe ya Mali yari kiratsinda ekipe ya Kenya ibitsindo 5-0 cyane aba ku Kenya gaha yanyagiwe ngo bitaye ubwo Harambe Stars bayiharambuye bayiharambuye kabisa Tunisie Mauritanie bitatu vya Tunisie kubusa bwa Mauritania rumva izo ni match zabaye ejo yego ntagitangaje kirimo igusida Mauritania ubundi bwaratsinze Mauritania oya Burundi si preference y'ikipe ntoya dufatira ko ariko Tunisia irakomeye musanze Tunisia irakomeye bajya barakomeye cyane rero nkino zirabananya kuno munsi wa gatanu Malawi iza guhura na Cote d'Ivoire igihe cy'isaha 9 Cote d'Ivoire itsinda cyane ko yahamagaye abakinyi batari basanzwe bimenyerewe cyane ba Pepe bose baragarutse ba Gervinho narababonye ba Serge Aurier Pepe sumukinyi aho bivuga hala wonde muri Ajax yewe yarahamagawe oya nawe nabonye nawe nabonye ariko sinzi impamvu ngira usanga gishidikinyo usanga zokinira Hollande bo reka turindire mwana mere bitere wahise rero arabizi cyane Cameroon iza kwakira Mozambique hamahirwe Cameroon bo Cameroon simeze kuyikurikirana rero bo naco ndabivuga ko akirakomeye yahora ni ava Coupe d'Afrique baye niyo yatwaye igikombe cyatanguye kizika 2019 bene chabaye chabaye 2019 niyo yagitwaye mugabo 2019 yashimisi Angola na Gabo igihe cy'isaha 12 Angola iza kwakira Gabo ba Pierre-Emerick Aubameyang bajya Aubameyang yagarutse muri equipe nationale sho amperuka yarigeze gusezera bo yahubwo yasezeye ahubwo bari babirukanye kubera cyagihe sinzi ngo ni cyagihe Burundi bari bakuye ngo bacavuga bati equipe yose turayishesha nta makuru ufise ku ya Aubameyang ko yaragarutse okay Algeria na Niger igihe cy'isaha 3 ngaha Algeria nayo twaye amahirwe Algeria irakomeye gose kane bo irakomeye Algeria irakomeye cyane Djibouti Burkina Faso igihe cy'isaha 3 Djibouti yo ngaha no kuyivyayo nabindi yego ngo Djibouti nibaza ko cyo gihugu giciriritse muri football oya ba kirawuta Somalia nibaza ko byegeranya hepfo mu mirambi ni Djibouti ni Somalia ntuze na Eritrea yego ni gihugu usanga bikurikirana keshi Ethiopia Afrique du Sud match iragoye kumenya uza gutsinda Afrique du Sud urumva nayo nyene mengo turabona ivyayo mengo mu imisi mengo iraciriritse Ethiopia nayo itsinda bugira byo nabe Ethiopia bikomeye Ethiopia ni yiburi ego hama ejo kuzo gatandatu Guinea Conakry izohura na Sudan yihe Sudan ni Sudan du Nord Sudan ni Republique ya Sudan Sudan yakomeye antuka Sudan yazi umupira Ghana Zimbabwe ejo geje saha 12 Ghana Zimbabwe ndifashe
kuko Ghana nubwo Urifashe. tuyizi ikomeye nka Black Stars muga Zimbabwe nayo irafise amatara baba tipe babo turabibuka bafise amatara muri Zimbabwe. Togo na Congo Brazzaville ejo nyine igice 12 naho ndifashe Congo Brazza wapi Togo nk'abasitari tukibona mwe ba Dibayor sinzi mugabo style bigumara ibihugu byo muri West usanga babo usanga bafise nyene amatara ubwabo ushobora kubura amatara yego. Okay, Senegal na Namibie Senegal izotsinda kandi bafise n'umugadi wa mbere ku isi nyene bote na cyane Edouard Mendy ararenze cyane ba Sadio Mane hari usanga baguruka agapeti kabi gafise isura mbi kitwanda ni Keita bamwita ndagiye kina Club Brugge ngase ndiko ndamubona. Okay, ejo nyene ejo Guinea Bissau izokina na Maroc. Maroc ego Maroc nayo imisi iracanye ku maso akomeye. Kenya izohura na Mali. Mali izotsinda Kenya susu bazokinira Kenya nizo kwakira Mali. Mali irakomeye nini yambe Lijo mo Kenyatta mu group irimwo ya kabiri Mali n'amanota 4 ikurikira Uganda y'amanota 5. Kenya retsinze Mali iyo cicako ke Mali rero uco kizokomeza umukino bafitaniye. Okay, reka turindire ni dimanche. Uganda izokongera kandi hure no Rwanda. Bo basha reka turindire mugabo Abana rero bacu mugani gicisha yahakira cyayirimo reka turindire katurabe bajya basore ba Kagere Medico bazoshobora kubona igore hariya ikampara burya Kagere yacyari umusore arashaje nyaka iramujaye bavuga abasore nubwo babashaje ariko ikintu kunda kwica aba batipe muri Afrika benshi barabesha imyaka kinga Kagere ndiko ndamuraba ndazi ko imyaka 45 ayifise imyaka 45 national bivuze ko umugabo arakuze isusuye arakuze barabesha imyaka bajya bati yarakwiye kuba afise abasore baragi babyiringiro rage bari hajya abo batuma ko bakaza bagafasha mu kipe yego. Republique Centrafricaine nayo izokongera kwakira Nigeria ni mu gihe mu rukino rwabaye hirya yejo Nigeria yatsinzwe nire hagati yabo mugabo Nigeria hari gihe kuri kintu gatsinda Bangui niho bazohurira ni Republique Centrafricaine izo kwakira Nigeria reka tuzora bimwe bigenda ya equipe za Nigeria n'ibihugu bikomeye bimaze kubaka izina muri mu mupira w'amaguru naho kwizera ivyayo oya nturabira nturaba ku byakahise kabakinyi beza baba bafise yego. Okay, Benin na Tanzania ni ku munsi wa Mungu nyene gishisa 9 nibaza yuko Tanzania ngaha bazoyivyayo kuko bazokinira Cotonou umukino rero heruka Tanzania yatsindiye iwabo yatsindiye iwabo kuri uwanja wa Mkapa Benjamin Mkapa katureke nyene tureke Benin irakomeye. Zambie Guinea Equatorial no Cape Verde Liberia ego. Madagascar République démocratique du Congo ego. Mauritanie na Tunisie ku munsi wa Mungu. Mozambique Cameroon azore ku munsi wa mbere. Gabon na Angola ku munsi wa mbere. Burkina Faso na Djibouti ni ku munsi wa mbere nyene. Côte d'Ivoire na Malawi ku munsi wa mbere. Libye Egypte ku munsi wa mbere. Zimbabwe na Ghana ku munsi wa kabiri. Namibia na Senegal ku munsi wa kabiri. Ama Nigeria zo kwakira Algeria ku munsi wa kabiri. Afrique du Sud zo kwakira Ethiopia ku munsi wa kabiri. Congo na Togo kandi ku munsi wa kabiri. Guinea yongera yakire Maroc ku munsi wa kabiri yego. Nuko inkino zizorangizwa ku munsi wa kabiri n'urukino ruzohuza Guinea na Maroc hazoba igihe cy'isaha 3. Reka tuje dupfa muri Afrika cyo tugenda hariya muri Amerique CONCACAF no muri Amerique Latine turabire hamwe naho nyene ukuntu inkino zagenze naho nyene ko barondera itike zo bashikana hariya muri Qatar umwaka wa 2022. Yes, reka no tuve muri Afrika cyo tuje hariya muri Amerique duhere muri Amerique ya ruguru CONCACAF. Imache zaheze uno musi mu rukerera Etats-Unis yatsinze Jamaica ibitsindo 2-0. Honduras na Costa Rica banganya ubusa ku bundi. Mexique na Canada banganya kimwe ku kindi. Salvador itsinda Panama kimwe ku busa. Mexique, Honduras bazosubira gukina ku munsi wa kane nivyo.
ku munsi wa kane Etats-Unis izohura na Costa Rica kandi Canada ihure na Panama, Honduras ihure na Jamaica, Salvador yongere ihure na Mexique. Reka cyo turabira hamwe no muri Amerika Latine inkino zarangiye muri ukerera. Paraguay na Argentine baganije ubusa ku bundi, Uruguay na Colombia ubusa ku bundi, Venezuela na Brazil itsinda Venezuela 3-1, Equateur itsinda Bolivia 3-0. Bazosubira gukina ku munsi w'Imana aho Bolivia izokwakira Peru, Venezuela yakire Equateur, Colombia yakire Brazil. Ku munsi w'Imana kandi bazobandanya Colombia yakira Brazil, Argentine yakire Uruguay, Chili yakire Paraguay, Bolivia yakire izizorangira ku munsi wa mbere aho Chili izokwakira Paraguay. I Bolivia na Paraguay bazosubira gukina itariki 14 z'ukwezi kw'icumi. Yego ku munsi wa kane nyine itariki 14 kandi Bolivia izokwakira Paraguay, Colombia yakire Equateur, Argentine yakire Peru, Chili yakire Venezuela. Aho inkino zizorangira ku munsi wa gatanu Chili yakira Venezuela kandi ama Brazil yakire Uruguay. Reka tuve muri Amerique CONCACAF na Amerique Latine cyo turabira hamwe inkino. Yes, reka tuje ku mugabane wa Buraya turabira hamwe ngene inkino zagenze bariko barakina Nations League. Bari bageze muri demi finale hari ku munsi wa gatatu aho equipe ya Italy cyangwa se Ubutaliyano bwakina na Espagne, gutyo Espagne irahira Abataliyano ibitsindo 2-1. Ni mu gihe Abataliyano bari bamaze kwerekwa ikarata itukura ku mukinyi wabo w'inyuma Bonucci, gutyo Espagne ishobora kubatsinda ibitsindo 2-1. Ejo ku munsi wa kane inkino zarabandanije aho ababirigi bakira Abafaransa. Urukino rwabereye kuri Stade Alliance Stadium ya Juventus, ama France itsinda ababirigi ibitsindo 3-2. Ni mu gihe igice cya mbere cyagiye kurangira Belgique iri imbere n'ibitsindo byayo 2. Ibitsindo byari byamaze kunyizwa n'abakinyi Yannick Carrasco hamwe na Kizigenza Romelu Lukaku. Mu gice cya kabiri cyose barabigombora batsinda ibitsindo 3-2. Iyi match wayibonye gute? Urayikurikiranye? Match narayikurikiranye, sinarasomye gukurikirana yose mugabo naravye byaranze umukino muri rusange. Ababirigi n'ubundi barihari umupira yo barakina. Ababirigi bakina neza sushi ko bafise ama exceptionnel, Witsel, De Bruyne, Hazard, Lukaku, dushizemo n'ige defense yabo tukaramunyezamu Thibaut kutwarumva ni classe ziri mondial nubwo n'Abafaransa atari batoye. Habaye barakinye neza cyane nabo nuko bapanze systeme zimwe bose akinye 3-4-3. Sinzi systeme umuntu hayidogije ngana zakari bamutoza wa Chelsea yazaka nwarayira ko yego mugabo ari mukino ushimishije ubereye ijisho avec na Hernandez babiri bose bari mu kipe y'igihugu bya biryoshe ansonyene Abafaransa nyene barosa kajya kugaruka kuko Monaco njyayeho yari yaba intego kuntu ikipe yari yatwaye mondiale muri yeho gacivira muri 8e itsinzwe na Suisse inatunguranye cyane nta wabikanda kabisa penalty nubwo je yatsinze byari byiza cyane Abafaransa baranezerewe. Okay, reka cyo tubabira hamwe n'abakinnyi bari batanguye mu kibuga ku ruhande rwa Belgique Thibaut Courtois niwe yari mu igol. Système nkuko yabivuze yagirije defense à 3 ni 3-4-3. Martinez ni yakinisha kenshi 3-4-3 ni Ardewald na Denaya na Vertonghen. Nibo defense batatu bari nyuma. Hagati mu kibuga hari Castagne, Witsel, Tierma na Feleila. Tierman c'est go. Ama imbere yabo linye yariko Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku na Eden Hazard. Abakinyi uri kurabara abavimi bibizina urabona yuko bari abakinyi bakomeye cyane. Urebye amazina barakomeye mbwa mu kibuga ntibakomeye. Kubera ko ikintu kimwe urebye system ingene imenze nta ntruwa bafisemo. Nimero 3 ntawe bafise. Ni kuvuga ko bose uza gusanga haba Carrasco, haba De Bruyne, haba Lukaku, haba Hazard bose baza kugwanya mu box y'imbere. Bice bituma rero ama espace make yacha bakreye ku ruhande rwa gatatu kandi niho Mbappe aca bice bigora ikipe rero yashatse gushiramo amazina
yibagira ko amakina equipe ikomeye taza gutinya mu mazina ko basanzwe abakinyi bose bahurira ahantu bama bakina niho byamugoreye rero umutoza Martinez usanzwe yari kusakrifia umwe nyuma yisharika Hazard nyuma yisharika Carrasco kuko mugabo ikipe y'ababiri mu iminsi Carrasco asubira byiza kusha Hazard kuko kwa Hazard yari kwicara mugabo kwicara kapiteni naho nyika byaramugoye ngira ni kapiteni yego mugabo rero yari henze gatoya. Okay, ariko ku ruhande rw'abafaransa bo urabona ko hari hamwe akantu ka modification bo bagishije systeme ya 3 4 1 2 no kuvuga mu igoro ni Igororis abadefenseur batatu ni Varane na Jikunde na Lucas Hernandez yes Lucas Hernandez wa Bayern hari umukinyi undi mukinyi mushashe twa Herma ngiyanta mnyiro muri equipe Adrien Rabiot we urumva forma rimwe nta nizo novuga kuko amaze imisi akina neza cyane yego bane bo hagati na Paul Pogba ushizemo na Benjamin Pavard urabona bo urumva uruhande rwa kabiri defense ya no kuvuga ni nk'aba defenseur batanu ngambe kuko twofata kuko nibiherima urabona ko shakina kuri zibiri hakaza rero Griezmann ari we yakinira inyuma y'abataka babiri Karim Benzema na Kylian Mbappe. Karim Benzema garuka mu kipe y'igihunye natangura ni vyiza cyane afise confidence kandi amayitwara neza muri La Liga hama bo gatoya urebye forma z'amakipe nyene zimeze umutoza Didier Deschamps yarushije amanyanga canke gupanga neza ikipe Martinez kuko urabona ko nta nimero nimwe yasize wanashaka mu kibuga bamwe arakina abakinyi hari ukuntu baza barakora rotation bava muri 3 baja muri 4 kuko harimo Hernandez na Pavard bashobora kubazana Kunde na Varane bagaca bakina ugasanga bihindutse 4-4-2 cyangwa bihinduka 4-3-3 mugabo au contraire kuri Martinez wowe hari nimero imwe yasize kandi nimero yisize abakinyi n'ubwo muhenge ukamushirayo uza gusanga nimero yayitaye kuko arafite ADN y'inimero asanga bakina rero ukireba na forma jengireba yo bagisohora amakipe ngena zo gukina nabona ko Martinez biza kusa nk'imugora nkosora gatoya navuze ngo ni Hernandez uyu ni mutoya wa Lucas Hernandez nawe nyene bavukana nivyo narabonye namwe nkurikirana ikiganiro cyaba bivuga ko banezerewe baryohewe ko bashitse bashimira na mama wabo ngo niwe bafashije gose kugira bashikaho bashigeze ego ni equipe rero y'Ubufaransa mu imisi twavuga yuko imaze kwifatira equipe y'ababirigi kuko no muri mondial mu yarabatsi muri hari muri Euro si Euro yari mondial batsinze bitego mondial batsinze ababirigi bibiri kuri kimeme ngo naho ego barabatsinze mugabo buri munsi yo bakinya ababirigi bafite match nze bafite umukino mugabe kanga France nyine bo batsinze kuko no mondial bari babarushije gose gushika bagenda bidoga ngo hagukina n'ikipe nk'abafaransa gatsindwa ngo tumukina n'agakipe nyene urano ko bazi no kuvuga cyane afise ama media avuye cyane gose igikuru no gutsinda bagutsinze barakumara amadoka kwandagaza rero ne equipe y'Ubufaransa yitwaye neza gucyo ishobora gutsinda ababirigi aho urukino rwa finale zo ku munsi w'Imana ni mu gihe hazoba habanje kuba urukino rwo kuraba umwanya wa gatatu ruzobanza kuba igihe cy'isaha ntihenze umengo ni saha 8 ngo ni saha 8 mbatari saha 7 hama igihe cy'isaha 2:45 ku munsi wa Mungu duca haba urukino rwa finale ruzohuza abafaransa hamwe na Espagne reka tubide turabigende bizoba byagenze gadi ngira ngo dusoza ikiganiro turashobora kuvuga amakuru make avuga hanze y'ikibuga tukavuga kuri equipe ya Newcastle hariho amakuru ari karavugwa cyane ko Newcastle yaguzwe n'aba boss bakomeye cyane ariko biravuga yuko Newcastle igiye kuba equipe ya mbere ikize ku isi ni famille imwe yo muri Arabie Saoudite aho bavuga yuko bayiguze amahera angana ni miliyoni amajana 3 z'amaeuro nkuru ikiravuma sana bo mugabo wenda atari famille ahubwo ni kigo kijejwe iby'ama investissement cyo muri Arabie Saoudite nuko wafata sinzi mu wundi kibijejwe muganira zakari nka APD jarukuntu apiga cyaguruka gacikende kagura equipe hano rero bo reka turindire bayiguze barafise no mu directrice technique w'umwongereza azobakurikirana ivyo bintu reka turindire ko ari ikintu bagiye guhondera muri football nyene bimwe president warariga amazi imisagwanya biguma bigwira bo sinzi amaherezo yarariga ingene bizoca bimera yego okay muri Newcastle rero amakuru yatangiye kuvugwa habavuga yuko bwa mbere umukoca we babanza kumwirukana direct habana amakuru ari karavuga yuko abakinyi nka ba Haaland abakinyi nka ba Harry Kane
ba Messi bose ngo bagire babagure bo ivyo ni byo abantu bivugira abakinyi bose ntibahurira mu kipe imwe nico cambere kandi abakinyi ntibaza muri Newcastle uyu mwaka atahantu iri kiragera bizosaba ko babokisha bato bato kugira baduge kuri standard kuko hari gihe ikipe ikinira umukinyi nubwo ifite amahera umukinya kanka yego reka rero turindire ngibaza yuko muri sama nko mu mwaka uza izotangura kwiyubaka izotangura kugura ibikinyi bikomakomeye reka tuve kuri Newcastle muri Man U nawo Paul Pogba yasaze karavuga amajambo menshi hari karavuga ngo kugira ashobore kuguma muri Man U nuko bategezwa kumudugiriza umushahara akaba umukinyi wa mbere hembwa amahera menshi mu Bwongereza bwose bo jerezo kafise forme cyo cyambere kandi nawe yabigize abibona ari nka ritwara neza mu imisi hama ikindi naco ne nuko mu muciriza azogendera ubuntu ushobora kuja muri Paris canke muri Real Madrid mukazogendera ubuntu none uriko urabona yuko Paul Pogba ashobora guhembwa amahera menshi gusumba ba Cristiano naba Bruno Fernandes uravye nk'ibintu bakora muri Man U kuno bafatira munini Man U urabona ko nyine Man U ishobora guhumiriza kabisa kamu ivyo bifaranga kugira hagume bo barashobora kubikora kugira bamuganye umukinyagiriye ubuntu bugena aho mubamuhombye bavyumva mugabo sinze ko kantu ka Cristiano ko murusha umushahara ko bitoshe bitera ingorane mugabo je twayamuha Pogba arimo aritwara neza mu imisi nk'aba boss ba Man U hakunda muri kagendera ubuntu mugumiza ngaka contribute muri equipe ku n'umukinyi ariko aritwara neza muri Man U okay reka rero turindire turabe ngene bizogenda ivya Manchester United na n'umukinyi wabo Paul Pogba reka tubangirize kuri no muri Arsenal je sinzi ivyirimo hano hari muri vuga yuko iri kirarondera umukinyi wa Club Bridge yitwa Noah Lang ni equipe ya Arsenal iri mu biki genda hari biduka FC Bridge we equipe hasi genda gura y'abakinyi urabona ba Sambiro Konga yabakuye hari y'abakinyi benshi yakuye muri za Club Bridge ama equipe ya mu Birigi equipe ya Arsenal vraiment iri mu biki Arsenal yantukira komeye mu imisi ifite amata 10 by the way sinzi kama ko yabonye umutoza wayo yabaye umutoza w'ukwezi Arteta niwe yabaye ari unbeaten mu kwezi kwa Nyakanga niwe unbeaten niwe yarushije abatoza bose mu Bwongereza niwe mutoza ubakomeye mu Bwongereza afite mu kwezi afite amata 10 ya n'umukinyi ya Cristiano Ronaldo niwe yabaye umukinyi mu kwezi kw'icenda rero Arsenal kirakomera habuze motivation gusa nikuvuga ko abafana mwifata mu babara abafana mufata Arsenal mutoza ntagiraje mutoza wa mbere niho mwirukana abafana ba Arsenal mwihakantu equipe yanyu iri kirazuka umukoca Mikel Arteta yabaye wa mbere mu kwezi kwa Nyakanga aho bagiye bariko banegosha n'umukinyi yitwa Noah Lang muri FC Bridge reka twinde turabingene bizogenda gadi reka ndagushimire cyane ko witavye ubutumire nibaze yuko n'ikindi gihe twaguhamagara uzotwitaho bo nk'abantu dukunda sport cyane cyane football tuba turi disponible kubera ko turimo turayiraba turanezerwa n'ituyivuga usanga biryoshe mwakoze kuntumira IWACU TV abantu benshi mwiraba mukande subscribe kugira aba followers biyongere sawa okay turagushimiye cyane rero cyari ikiganiro c'inkino kuri IWACU Top TV mu kiganiro cacu cyitwa IWACU Sport News aho nari kumwe n'ubutumire Gadi jewe kuri micro nari Jean Paul Dunia behind camera yari MC Mango afatikanije na Twaibu twagira Mungu akaba ari bo batuma amajwi abashikira reka ndabasezere mvuge nti hasta la vista.